N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi babanyi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza bivanye naho muherereye, bivanye n'umwanya mudukurikiranamo, abari ngaho muri Amerika, abari ku mugabane w'abanyaburaya, mwese muri Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ucimbira imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru atandukanye. Abavyeyi bo muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi bariko bariyamiriza umugambwe CNDD FDD. Abo bavyeyi bafise abana ngaho muri iyo komine ya Busiga mu ntara ya Ngozi, bakaba rero bariko baridogera ukungene umugambwe wa CNDD FDD uriko urigisha ivyigwa vya politiki abana babo, akaba ari vyo babuzuza mu mitwe aho kugira ngo babashiremo ubumenyi buzobaha kazoza k'ejo, ariko nk'ubwo bakabigisha ivy'umugambwe wa CNDD FDD, babigisha ururirimbo ruhayagiza uyu mugambwe wa CNDD FDD. Abana bakaba bava kw'ishure atakindi bariko barayaga, bariko baragamba usivye ivy'uyu mugambwe wa CNDD FDD, bakaba biyamiriza ivy'izo nyigisho za CNDD FDD, inyigisho za politike, aho kugira ngo babigishe ivy'ubumenyi buzobaha kazoza k'ejo. Naho mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu barabandanya gusubira kwidogera ivy'igitoro, ivy'ikena ry'igitoro casubiye kuba ndanse kwiyunguruza, navyo bikaba vyasubiye kuba ingorane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abanyagihugu baja ku buzi bwa misi yose ntibakironka imiduga biyunguruza nayo, ngo bivanye ko igitoro co mu bwoko bwa mazutu caciye gikena, ngo abaja muri Imata nabo ngo urugendo rwaciye rwiyongera ko ibihumbi 5, amahera ibihumbi 5 yaciye aduga ku mahera yarasanzwe abafasha mu kwiyunguruza. Abanyagihugu ngo kuja mu kazi ka misi yose bariko barabikora n'amaguru, ngo bahisemo kuza barajayo n'amaguru, abandi no gutaha nabwo bakabikora uko, kuko ngo barategereza imiduga gushika igihe batayiboneye. Bahisemwo rero kuba barabandanya kubikora bajayo n'amaguru kandi bakanataha n'amaguru. Abavuga ko babangamiwe n'ubwo rugendo bakora n'amaguru kandi no gushika ku buzi bwabo bwa misi yose bikaba bibagoye. Naho umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana akaba ahejeje kwikora mu gahogo, ava mu gacerere, avuga amabi yose y'umugambwe wa CNDD FDD. Intwaro ya CNDD FDD avuga ko ari intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro, aho ngo biboneka ko gutwara uyu mugambwe, gutwara igihugu wifashishije inzira ya demokarasi ngo vyarayiyobeye. Iragiye ndadaye ngo ntaryo baciye bashira mu ngiro, nk'uko Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD yaciye abishikiriza.
avuga ko rero abarundi bose bakwiye guhaguruka bagafatana mu nda bakagwanya iyi ntwaro ya CNDD FDD. Avuga ko atawundi azobatabara ahubwo ngo nibo bagomba kwitabara bakagwanya iyi ntwaro ya CNDD FDD, bakagwanya abo bo mu mugambwe wa CNDD FDD banyuruza bene wabo, bapfunga bahohotera bene wabo, abavukanyi, ababanyi, ko ngo nabo mu gihe batazohaguruka ngo babagwanye nabo aribo bizoca bishikira, canke abana babo nibitoshikira abo barundi abana babo bavyaye bizobashikira. Intwaro ya CNDD FDD nibandanya gutegeka igihugu muri iyo ngendo bene ako kageni, ngo bakaba bagomba guhaguruka rero bakitabara bakavana ko iyi ntwaro ya CNDD FDD inyuruza, icinyiza, igahohotera agateka ka zina muntu. Uyu Epitase Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe wa MSD, akaba avuga ko rero abarundi kandi bagomba kubika ivyo vyose bikorwa na CNDD FDD, kuko ngo itazobandanya itegeka, ngo ko abo bari mu mugambwe wa CNDD FDD bafise bene iyo ngendo yo kugira amabi, ngo bazobakorera ko intahe ikabakubita mu gahanga mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD buzoba buheze. Ngo akabasaba CNDD FDD kuraba uko ibindi bihugu bitegeka, canke abaciye bategeka muri iyo ngendo mu bindi bihugu, ko kugeza amangaya batakiriho, ko nabo bibwira ko bazotwara igihe cose ariko vyaciye bishika ku mpero. Akababwira CNDD FDD ko nayo rero umwanya n'umwanya, igihe n'igihe nabo uyu muhero wabo uzoshika, abakoze amabi intahe ikabakubita mu gahanga. Ivyo nibivugwa n'umuvugizi wa MSD, uyu mugambwe ukaba ukorera mu Muhanga, ukaba utwawe na Alexis Sinduhije. Alexis Sinduhije niwe aramutswa uyu mugambwe wa MSD kuri ubu ngubu. Bakaba bavuga ko rero ivyo CNDD FDD iriko irabandanya ikorera abarundi ari akamaramaza, ko CNDD FDD igomba kwisubirako igakoshora ayo makosa, igashira iragi Ndadayi yari yarashize mu ngiro, canke yipfuzaga ko igihugu iyo kijanamwo, aho yipfuzaga gutwara abarundi mu nzira ya demokarasi, ariko abagizi inkozi z'ikibi zikaba zarahise zimugandagura. Izo nkozi z'ikibi rero zamugandaguye zikaba zitaripfuzaga inzira ya demokarasi, zabona ko Ndadayi agiye guhindura vyinshi, agiye guhindura Uburundi, agiye kubuhindura neza, agakoresha intwaro ya demokarasi. Ababonye ko batagomba kumushigikira akaba aribo baciye bamugandagura, na CNDD FDD akaba iryo ragi rya Ndadaye batararishize mu ngiro. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaraye akuye abayobozi ngaho mu Buyenzi mw'isoko nkuru ya Ruvumera. Bikaba bivugwa ko yaraye akubuye iyo soko ahindura abayobozi. Yari yaciye avuga ko azoja kwikuburira amabarabara n'igisagara, hama
kandi ugomba kukubura aho ngaho canke agomba kuhakora isuku akaba ari we azoca amuriha amahera. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu akaba yaraheruka kumvikana mw'idisikuru yiwe avuga abategetsi bariko baratwara igihugu nabi kandi avuga n'abarundi badakunda igihugu, abasaba gutera amashurwe, gukora isuku iboneka irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.